Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Bumva ijambo ry'Imana bice mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Ndashimiye uhoraho Imana yongeye kuntiza kano kanya keza kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turi ku munsi wa gatanu turasozera icumweru mu kiganiro Saveur Divine. Ndashima Imana ko imaze gukoreka kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, aho turiko turaganira ku ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Umutima wanje nipfuje ko uyu munsi dusangira ijambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Matayo 22 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Twamajambo aravuga ngo ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati ubwami bwo mwijuru gusa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora, atuma bagendanye biwe ngo nimuhamagara abatorewe gutaha ubukwe banka kubuza. Yongera gutuma abandi bagendanye ati mugende, ati mubwire abatowe muti raba amazimano yiwe yayiteguye n'amafizi n'amagumba byiwe byabazwe kandi byose biriteguwe, nimuze mutaha ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa byiwe. Abasigaye bafata abagendanyi biwe babakorera ibara barabica. Uwo mwami araraka agomora ingabo ziwe, abanyabo bicanyi ayigiza igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati ubukwe buriteguwe ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri mubone bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura ababutorewe. Umwami yinjira kuraba abatowe, abonamo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe, aramubaza ati mugenzi, wigiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumuterera hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kurya insya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana idufashe. Naye majambo y'Imana tumaze gusoma nifuza kutuganira ko muri uyu mwanya muto dufise. Imana iduhana umugisha. Tubona hano umwami ategura ubukwe bw'umuhungu wiwe. Imana ishimwe. Atunganya ibikenewe byose, amazimano, byo kurya, byo kunywa, ategura sare, ategura intebe, byose abishira ku murongo. Maze bimaze gutegurwa, umwami nkuko bigenda mu bukwe habaho gutumira. Kandi gutumira nkuko nabibonye, umuntu atumira abantu bazinanye, umuntu atumira abantu bagendanye, umuntu atumira abantu bo mu muryango wa bugufi, umuntu atumira abantu bashikirana b'inshuti, umuntu atumira reconnaissance, abagenzi, inshuti. Maze umwami abwira abagendanye biwe ati genda rero mumbwirire ba bantu twagendanye, ba bantu tugenda, ba bandi dusangira, ba bandi dusabana, mwambwirire muti yateguye ubukwe bwa wa muhungu wiwe, banguka mugende kuko amazimano yose arateguwe. Tubona ngo ba bandi bagendanye n'umwami, ba bandi basangiye n'umwami, ba bandi basabana nawe, bamwe bazinanye nawe, baramubwira bati genda mu mutubwire uti siho bari, nta mwanya dufise. Umwe aramubwira ngo ngiye kudandaza, wundi aramubwira ati ngiye mu mirima yanje, wundi aramubwira ati ngiye mu ishuri,
wundi aramubwira ati ngiye mu kazi, wundi aramubwira ati ngiye muri ibi n'ibi, ati mumuhakanire. Niko bimeze muri kino gihe. Aba bantu Bibiliya itwereka ngo batumiwe ubwa mbere n'abantu muri kino gihe bitwa abakristo, abagendanye na Kristo, abamenye Imana, abigeze gusabana nayo, abigeze kuganira ubucuti, abagiranye ubugenzi na Yesu. Aba nibo bari priorite, nibo ba mbere bo gutumirwa mu bwami bw'Imana. Ariko ikibabaje nkuru y'umubabaro, basubiza canke batuma izi ntumwa zari zije kubatumira ati siho bari, natubabarire ko turafatiriwe. Niko biri uyu munsi mu ishengero ry'Imana. Abamenye Imana, abagendanye n'Imana, abazi iby'agakiza, uyu munsi siho bari, kuko nta nyota iri mu ishengero ry'Imana. Imitima ya benshi iri mu isi, imitima y'abana b'Imana iri mu bitunga uyu mubiri gusa, ariko bibagira iby'ubwami bw'Imana. Imana idufashe. Umwami amaze kubona yuko abo yari haya priorite, abo yari yashyize ku murongo wa mbere ngo batahe ubukwe, aravuga ngo aba bantu sibo bari bagenewe kwinjira buno bukwe. Arababara, abwira abagendanye ati naco bitwaye, nimugende mu isoko, genda mu mayira abiri, genda ahantu hose mu kajagari, genda mu kabare, genda hatandukanye, abo mubona bose mubabwire muti umwami yateguye ubukwe bw'umuhungu wiwe, kandi amazimano yose arahari, nimuze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ari nacyo gitangaje, abatumiye ubugira kabiri bose nta n'umwe yavuyemwo, nta n'umwe yatanze justification, ngo bose barirukanga, bagenda bariruka banezerewe, baja gutaha ubukwe. Bibiliya tubwiye ngo ababi n'abeza. Mana ishimwe, dufise Imana y'urukundo, dufise Imana y'ubuntu, kuko yuguruye imiryango y'ubwami bwayo. Haleluya! Iyugururira umuntu wese, ababi n'abeza. Uwumva ijwi wese ry'ubutumire akagitaba, uyu ni kandida wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Bibiliya itweretse ngo abo bantu bose, ababi n'abeza, bariruka bakurikira abo bari batumwe, bagenda birukanga baja gutaha ubukwe. Mana ishimwe. Mu rukundo rw'Imana rutangaje n'ubuntu butangaje. Haleluya! Baba abayuda, baba abagiriki, baba abanyamahanga batamenyekana nkatwe, imiryango y'ubwami bw'Imana yatwugurukiye, maze Mpwemu Yera mu buntu bw'Imana butangaje hatubwira ngo nimwinjire. Natwe tugenda twiruka, abamenyekana, twarabatindi bo kubabarirwa, twari twishwe n'ibyaha, turagenda, maze twumva iryo jwi ryiza ritubwira iby'ubwami bw'Imana, natwe turagenda. Haleluya! Tuba abakandida b'ubwami bw'ijuru. Mana ishimwe. Maze ngo amaze kwinjira, haleluya, mwami ngo atangura kugendagenda kugira ngo yitegereze abatasha ubukwe. Abonamwo umuntu umwe atari yambaye impuzu y'ubukwe. Mana idufashe, ngo ntiyari yambaye impuzu y'ubukwe. Cyo nkundira Imana, cyo nkundira umwami. Mwumve ingene yabajije umuntu, yaramubajije ngo mugenzi, byakugendeye gute ngo winjire utambaye impuzu y'ubukwe? Komantere zivuga ngo uyu mwami yari yateguye byose imbere yuko binjira mu bukwe abari batumiwe bose. Komantere zivuga ngo yari yateguye ahari igikarabiro, amazi yo gukaraba, abantu bagasa neza, maze bamaze gukaraba ngo yateguye n'amakanzu asa ya bose yo kwinjira mu bukwe, ayategurira abantu bose bari bwitaba ubwo bukwe. Uyu muntu yagize ikibazo, mwabonye ko atashoboye kuronka n'icyo yisobanura imbere y'umwami, kuko aho abandi bakarabiye boga yarahabonye, aho abandi batoye amakanzu yo kwinjira yarahabonye, ariko ibyo byose yiziba amatwi apfa kwinjira uko. Bene data bakundwa mu mwami, ku muryango w'ubwami bw'Imana hari igikarabiro. Yesu ashimwe.
icyo nacyo ni amaraso ya Kristo Yesu. Niyo tugera imbere y'uko ubwo bwami tubwinjiramwo, tubanza koga mu maraso ya Kristo Yesu akatweza, maze tukambikwa ikanzu y'ubukwe, ariyo kanzu y'agakiza. Haleluya! Amaraso ya Kristo nicyo gikarabiro, nicyo kitweza. Amaraso ya Kristo niyo atuma twambara umwambaro w'ubukwe, ariko gakiza. Iyo twoze mu maraso ya Kristo Yesu, twambikwa ikanzu y'agakiza, maze twinjiye mu bukwe tukemerwa na Data. Imana ishimwe. Iyo muntu yagize akaga gakomeye, maze umwami ategeka yuko abohwa agatabwa hanze mu mwijima, arangiza avuga ngo abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Ijambo riteye ubwoba, bene Data ukundwa w'umwami. Abatowe ni benshi, abatoranijwe ni bake. Bavuga ngo mwami mwami, bose si bo bazinjira mu bwami bw'Imana. Imana idufashe. Shumvira ijambo ry'Imana, wewe utarizera Kristo Yesu. Hari igikarabiro c'amaraso ya Kristo. Karaba, wambara ikanzu y'ubukwe. Nawe uyu munsi wagendanye, wamenye Kristo, mwasabanye, iyubare inzamba niyavuga ntizosange jewe nawe twagiye mu mirima, twagiye kudandaza, imitima yacu iri mu by'isi. Imana itugirire neza. Ndabipfurije kwambara ikanzu y'ubukwe no kwitabira ubutumire bw'umwami mu bukwe bw'umwana w'Imana. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.